Nk'uko mwabibonye igice kinini muri iri duga ry'ibiciro ni igiciro c'ibifungurwa. Rero mwabonye yuko kubera umwimbu uri kuragwira cane cane ibigori n'umuceri n'ibindi, ivyo bizotuma ibiciro muri rusangi bigabanuka. Rero naco gituma twafashe ingingo yuko rujya rwego dufatirako mu guheza ingurane amabanki turugumiza hejuru. Aho ni kugira ngo dutume amabanki ataza kurondera cane cane amafaranga yokoreshwa mu byo bita consommation gusa, ariko yo najana cane cane mu kurondera amafaranga mu banyagihugu kugira ngo bayakoreshe na cane cane mu gusahiriza imigambi y'abenegihugu. Mwumvise kandi yuko tuzobandanya n'ubundi abisubiyemo, tuzobandanya dushigigira cane cane igisata c'uburimyi n'ubworozi. Abanyagihugu bafise imigambi muri ico gisata bashobora kugenda mu mabanki canke bagenda mu microfinance kugira ngo baronke amadeni ku rwego rutazimvye cane rw'ibice 8%. Ivyo rero bikaba vyofasha kugwiza umwimbu na cane cane w'ibiterwa, navyo nkuko mwavyumvise bifise ikibanza kinini. Turonse umwimbu w'ibiterwa, ibiciro vyavyo bigakoroka, no kuvuga yuko n'ibiciro muri rusangi byose bica bikoroka.